Alors, ikintu kiba cyabaye ngiki rero. Là, je vais aller d'une façon très approfondie. Y'ikintu nimba mubona hari amaseparation menshi y'abantu babanye batagize mariage mu nyuma bagatana, ugasanga n'umuhungu yirukanye umukobwa cyangwa umukobwa yirukanye umuhungu. Ikiba cyabaye n'igiki, akenshi iyo umuhungu murabona umuhungu abwiye umukobwa ngo baze babane kugira ngo bariye amafacture cyangwa babanakure na kure n'iki, umenye yuko iyo umukobwa ubana n'umuhungu mu nzu imwe, umenye yuko uha uyo muhungu toutes les valeurs d'une femme au foyer ata n'irembo aragusaba. Kuvuga turi donne, ce n'est plus la question yo gusohokana mugataha cyangwa mukagira sexe mugataha ni uwose agatahiwe, si pasa uko mubana. Ni kuvuga uyo mutipe naronka gusa ton corps, aronka na toutes tes valeurs d'une femme au foyer, ata n'ikintu na kimwe cyangajuma aragira mu buzima bwawe. Ivyo ni ivyo. Ni kuvuga vraiment il faut se valoriser quelque part les filles. Kuko kugira travailler ta personnalité, il y a eu tout un arsenal d'investissement personnel, parental, de sacrifices, de challenges, de défis kugira ushike kuri yo perfection ufise comme une fille. Ugacubona umuhungu ashatse kuyiprofita totalement, ata acte d'engagement de vie arakugirako, finalement ikijuju entre les deux ninde. No, abahungu n'ababandi ivyo nicyo parce que baraza bakigira utuntu kibaza yuko ari umuntu wa bien mushobora kugendana ukavansa mukagira amaproje ugasanga ariko araguhenda afise abandi bakobwa ku ruhande. Iyo niyo ngorane rero wowe wihaye uwo muntu ugasanga wataye umwanya wawe, wataye surtout umwanya, moi je tiens à le dire les filles, umwanya wawe uta ata kazoza mufise ensemble. Ça c'est très important. Ça c'est aussi le facteur, oui. Donc pour dire yuko rero ikintu cy'ukubana mucitondere vraiment, kuko de deux côtés hari abahungu babiprofitiramo umugani wawe, de l'autre côté hari abakobwa bataragira maturité de réflexion pour voir, pour peser les choses, ugasanga hari umwe abresheje uwundi, ugasanga na déception répétitive. Icyo ni kindi. Alors retourne à la question yakijya mwavuze ngo ba diaspora ngo baje Burundi ngo bacaryamana n'abakobwa y'u Burundi ngo bakatera mada bakabihakana. Là finalement j'arrive à la problématique, à la question mwari mwabajije la fois passée. Donc ariya makamenshi vraiment, ariya makamenshi turayazi y'abahungu baba diaspora bagiye mu Burundi bakajyamana n'abakobwa mu nyuma kwatera mada bakabihakana. Uno munsi abakobwa basigaye bagalere mu Burundi kubera ivyo bintu. Iriya nawe sindavyase ko umuntu ava muri Buraya akaza mu Burundi muri hopo kumva ko yogira akahoration akaronka umuntu bakora sexe kugira mu ruhure. C'est son choix, c'est son droit. Je ne juge pas dedans. Chacun a sa façon de vivre sa vie. Mugabo, c'est juste que moi, ce que je condamne, le fait de nier une responsabilité, il y a voué mourir les résultats du rapport sexuel. Ça, c'est trop cruel. Hariho n'abahungu babigira basambana n'abakobwa kubera bavuye hariya arabaka mu from bakagenda mu bintu byinshi kandi bafate responsabilité. Ivyo vyama vyabaye kandi ntibabivuga abakobwa kubera barafise cette honte de dire ah mince, ah, je me suis fait enceinte par un blédard, je me suis fait avoir. Et cette honte-là, c'est très nocif parce que ces jeunes filles-là, ils se retrouvent là, tâcher enfin, ils avoué Canada, Suisse, ou genre, je sais pas, Canada, Suisse, Europe, ou peu importe où ils sont, ils vont au Burundi. Bakagerageza kubwira abo bahungu babwira ati okay twaragize ibi n'ibi twari kumwe mugafata responsabilité abo bahungu ugasanga n'abantu bariko baraprofita gusa babasaba amahera et que les conséquences en fait ils s'en foutent
parce que bo wabona yuko ari umukamu from aje afisa mahera atakunda vise et ça c'est très problématique. Mama uwo mumono tumwe nkibariza akantu kamwe. Oh, c'est bon. Nous avons débat où ça kubigisha partir ya ma question. C'est bon. Hari ivyo mwariko muravuga kuvyerekeye abantu babana ata mariage bagize niko mwariko murabivuga. Ariko hariyo bavuze byinshi bavuga ko nuko hari mu burofa. Rero hari ikintu mwibagira, hari indi kamwibagiye y'abagore bashobora kuba barabaye muri relation toxique kandi bari marié. Urumva iyo relation ikaba yarabasigiye amasekere amwe hamushobora kuvuga ati jewe nta mugabo nzosura kubana nawe. Urumva mugabo après je sais pas 3 ans 4 ans 5 ans ugahura n'umuntu je sais pas mushobora kuba mwarakuranye mwarabanye mutsinanye washaka mwara nigeze mugabo mu bwana. Urumva muri ico gihe wocu muzana mu nzu wocu mutwara muri mairie ngo reka tubanze tuje kugira mariage imyaka yaraheze uwo muntu ntuzi ngene yoba yarahindutse canke yarabaye uwundi muntu. Je nibaza ko ikintu ushobora gukora ubanza kubana nawe ubwa mbere mukabanza mukaraba ko ivyo bintu bishoboka. Kuri jewe niko ndavyibaza kubera ico gikomere ubusanzwe ufise kitari na bwana kire nibaza ko bwa mbere wo bana n'uwo muntu kwanza ukaraba ko bikunda hanyuma mukazoja muri mairie mwaramaze kubona ko ivyo bintu bikunda uko iki bavuga ngo iki nuze nigikora mu jisho kabiri bakigomba kuri mena sine bavuga gute ndibagiye mu kirundi ngana bazivuga igitire gikora mu jisho kigukoza uga kabiri mu jisho kiba kigomba kuri mena. Rero jewe je muri iyo ka nibaza ko uwo muntu yobanza kubana n'uwo muntu kwanza akabona ko bishoboka kuko akomeretse ubwa kabiri ivyo byo muhitana. Ok. Ça aussi, ça peut arriver. Ça dépend de chacun, de la façon dont il gère les choses. Ça peut arriver, mais c'est juste qu'au niveau des statistiques, abahungu n'abakobwa bagerageje kubana avant mariage, les choses n'abavanye umwe wese aravye dans son pays ahari iyobona benshi abari Bene reka mvuge ikintu na jewe ndashaka kunganira ntuzenya Brian na ntuzenya naho sibyo bari bavuze kare. So ivyo bintu vyo kubana abantu bataragira mariage ça dépend aho abantu baba ni ukuntu bakuze. Generation y'uyu munsi siyo generation icyo kimwe n'iy'abavyeyi bacu ba kera. Ubu ngubu twebwe twibaza ko abasuma ari abantu babasuma ari mu rukundo gusa. Mu bihugu vyo hanze abantu baraza bakabana hamwe ariko barondera yo assets atari urukundo. Ambo nkaza muri kinone barondera bariko bararondera inzu yiwawe amahera yiwawe. So muri ari ibindi bintu ushaka kuvuga yes ni vyiza gukora mariage niko criteria yacu itubwira ariko si mu rukundo si urukundo rwenyine bababaza arakubabaza no ku bintu vyiwawe wakoreye warondeye. So sorry nivyo ivyo uriko uravuga nivyo. Sasa muri yo hari abantu ushaka kugendera ngende basi mbane nawe gakeyi ndabe ingeso ziwe n'uwo muntu n'umuntu nyabaki. Yeah, so that's all I just wanted to say. Ivyonye ni ku bantu bamaze kugira mariage zabayeshuwe nkuko Brian bivuze canke no ku bakobwa bakira abaseribateri niko bokora la même stratégie. Comme c'est à toutes les filles cette stratégie-là, réellement. Ma stratégie dans les deux cas rentre en compte. Voilà des mariages, on n'a pas de compte. Voilà des mariages, on n'a pas de mariage ou les prévoyants. Mugabo umuntu aje mu buzima bwawe agushaka kw'ikintu urabibona et tu te dis non ngo yaha ngo c'est pas grave ngo reka la personne va s'améliorer. Non. Ivyo bintu birabaho kandi c'est courant, hein, c'est très courant. Wewe uri umukobwa t'as construit ta vie, t'as fait ce que tu voulais, t'as fait toute ta vie ushaka kwipoza neza ugahorana n'umutipe
ugasanga je araje arakutwaga akakubwira des promesses mukabana wewe wibaza yuko mufise des promesses ensemble ugasanga n'umuntu yaje ngaha profita sur toi, sur ce que tu as déjà, parce qu'elle a fixé un but précis. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Beni. kandi umuntu mumenya mubana ndafise icyo masculine Jado. yego n'amahoro mwese sinaye bwavuge Hanyuma inge gato Jado. Bedive. Oui. Oui. Là, c'est comme Marielle Moubana Gamou, Suisse. Est-ce que tu es toujours en... C'est un cerveau de haut niveau des projets. Donc, je pense qu'un jour, Zogira Live, elle peut apporter beaucoup à des gens. Je la connais, on se connaît. Mouriya projet d'office, Marielle peut être un appui très important. Et puis, en termes de Genève, nous avons amaze imyaka myinshi Genève yarahize arashobora kuba afite soit je crois que c'est un doctorat qui en termes elle va te présenter seul. C'est juste que je te dis nous Murundi qu'il faut kwegera sur des bintu bya développement arashobora kubaha amakonseil akomeye cyane. D'accord. Yo, anayo ndasha. Ibyo bintu byose ni byiza. Marielle, titote. Vadal. Aure, Jado Jako. ego murakoze hanyuma jewe kuri ico cyo kubana novuga ko hari aka experience fisi tuwe kandi ico namaze kubona twebwe abahungu iyo tuvuze ati ngo tugiye kugira experience hari dufise faiblesse nini yo kubabazwa n'utuntu duto ukavuga ati mbanye n'umusheri wanje kugira twigane ndamwige nabanyige hanyuma ukaca ja kubona ama faiblesse iwe menshi agatuma n'ivyo bamwiyumvira ko muri kazoza bipfa. Rero kuri je ndibaza vraiment nabonye umenga ni erere kuvuga ati ngiye kubana n'umuntu kugira dupimane tumenyane. Nabonye umenga ubona amayere menshi kuko umuntu biragoye ko mumenya mutari mwe mutabana. Rero jewe nagize experience ntoyi nabonye umenga ahubwo vyica n'ivyiza mwako murapanga muri kazoza murakoze. Voilà, urakoze cyane. Alors, nagira rero nuguru les séances de questions. S'il y a des questions à poser, Divin, tu peux faciliter. Ndashobora kubaza ikibazo mbere yo kubandanya. Ego. Tout d'abord ndabaramukije mwese. Amaro cyane. Ya, je nagomba mbaze kuri iyo sije wari kuravuga y'abantu babana gutyo onye kuko jewe namaze donc je ntanga karoro k'igihugu nabayemo imyaka myinshi mba muri ico gihugu barafise 4 mariage arizo bita ari ya mbere ya tradition bakagira na église bakagira na ntuzeye na gouvernement bakagira niyo bita come to stay. Nukuvuga ngo ikintu nshaka ko donc dutahurane kuko numvise tuko turigishanya natwe muri mentalite yacu nk'abantu bo ndeka mvuga abantu bakunda umurundi sinze gushira mu kindi gihugu turakwiye gukuraho ikintu kimwe tutegezwa kumenya. Hari ikintu kimwe jewe nize kandi nzi ko nawe uri kurabivuga ngaho urakizi umuntu wewe ubwawe nka Beni wavutse muri famille yawe ifise ntuzeye ifise background yayo nanje mvuye mu yindi famille uko tuje kugira kubana turi babiri ngo twigane menya ko hari ikintu nje kwiga kuri wewe Beni na ukaza kwiga ikintu kuri Sandrine nukuvuga ngo kugira ngo tuze tubane kugira ndakwiga unyige utegeza gutorera bwa bubi bwanje uza kumbonamo kugira ngo ejo tuze twavance tugere kuri mariage. Kandi ikindi kintu kigira kabiri nabonye je nigiye muri ico gihugu come to stay simbi niyo yitwe tuvuga kwigana. Donc iyo rero iyo mugize kwigana tahura ikintu kimwe uriya mwana w'umuhungu yavuye mu iwabo afise uko bamureze nawe ufise uko bakureze utegeza gutorera ivyo bintu byose kandi imbere ya byose reka ndamvuga iki kintu kandi je cyane ikorokera imbere ya byose bene wacu
banze mugire projet y'igituma mugiye kubana kugira mwigane niba ari amezi 6 muzokwigana kugira ngo muce mufata decision yo kugenda gushima niko n'abanyakenya je nabayeyo bakora arabana n'umuntu 6 mois akaca yigenda muri 6 mois akagenda iwabo akavuga ati merci kuba mwaramvyariye kuko aba yatahuye ko ategerezwa gutorera uyu Beni aje mu buzima bwe kuko Beni afise uko yarezwe na Sandrine afise uko yarezwe kandi ntegezo gutahura ivya Beni na Beni agatahure erega urugo tushake tubere yare tuvugisha ukuri n'abakera bategerezwa gutahurana ingeso badatahuranye ingeso ntibasubira inyuma ngo baje gushima tuvugisha ukuri ntibashima kubera ubusugi gusa bashima kubera jewe nukuri ni nko kunganira kandi nongera ndababwira ni mutahure ko igihe cyose uri kurabana n'umwana w'umukobwa cyangwa n'umwana w'umuhungu menya ko yavuye ahantu yarezwe ukuntu nawe uje uzanye ingeso ziwawe ategeze kuzitahura nawe ugatahuriza wiwe nuko murakoze merci Divin merci beaucoup je pense que iyo ni message abari ngaha ishobora kubungura kandi urakoze cyane nibaza yuko reka nanje mvuge gatoya mbona hari benshi bariko barasaba ikibanza inge uri imbere yawe numenyere atavuge wocu uvuga sawa uhejeje camvuga ok je ndafise ikibazo bon fise ibibazo bibiri est-ce que abantu bari muri relation kandi baba bari serieux bite kwanza urakomega boss mwaramutse umeze neza namaje ko baramutse before yego abantu bari muri relation kandi bari twavuga ko bari serieux kugira relation sexuelle ni bibi canke naho je sais que il faut les limites mais kuyikora hari ntambamye bihari ikindi kibazo naco uyu mudamu aciye amanuka yavuze ibintu vya 6 mois kwigana 6 mois muri ntumbaze ku bantu naho usanga bashobora kunyegeza comportement yiwe bagakora ivyo umuntu aba yipfuza bakayinyegeza jusqu'à 2 ans turekane ni 6 mois jusqu'à 2 ans bakayinyegeza bagapavana kugira kuyinyegeza ntibayikwereke bakwereka wewe ivyo wipfuza mu nyuma kazoza kubibona après byo ugenda gute two kwifata gute après merci. Alors il y a des trucs qu'il faut nabwe kuri cyo cya kabiri nta munsi warimwe umuntu aheza kumenya uwo bakundana icyo utangura kumenya basi kahise kiwe na kubu icyo namambwira abantu vraiment kugira nibaje muri fantasme yo kumenya ngo bagiranye mariage n'umuntu bazi totally nta muntu ushagira mariage umuzi totally basi menya kahise kiwe umenye sa famille umenye ibyamukomerekeje mu buzima bwiwe ses échecs ses réussites son caractère actuel urabyumva umve ko uyisuporta upa ivyo ni ibintu de base utegezwa kumenya kugira umve ko ta vie uyishiza ahantu hari raisonnable ahantu hari eligible umuntu afise ubuntu jana mamdanga critères zibiri umuntu afise ubuntu akagira n'ubwenge bwo kurondera ubuzima basi ivyo birashoboka yuko byotuma mugira mubana nta muntu aba parfait 100% murabizi ngabo ubuntu ça veut dire quoi ntago ciriyemo gato Beni ivyo bonya bon reka jeni mvuge kuri jewe ndi muri relation ibyo byose uvuze yego jewe ça fait du bon birafata umwanya kugira ngo ushobore kuba no uvuga ati ndaguciye mu rugo kuko manza kwanza kwiha imyaka turi kumwe je nawe kugira ngo dushobore kuba twumenyana nubwo yoba a distance cyangwa nawe turi kumwe ibyo byose uvuze ndaparvena kubimenya nico kintu de base ntegereje kwanza kumenya kwanza nubwo twaba turi a distance donc ça sert à rien yo kuja kubimenyera mu rugo no muri distance cyangwa naho muri kumwe bizakunanira iyo wabimenye kugira ni wiyangaje ababa ikibazo iki oya ndashobora kuvuga ati ivyo onya nabimenye ariko je ndumva ko ntobisupport konsa aho onya bigahera tutarenze kuja muri engagement ariko mbonye yuko ntobisupport cyangwa nawe nkamufasha cyangwa nkankaraba ukuntu ngene byo ushobora kugenda neza yaba kuri kote yiwe cyangwa kuri kote yiwe tugafashanya konsa tukaba decide twese
kuko nawe ntitwafata kuri uwo mukobwa gusa ku muhungu biri urumva afite ucuba mukuru ukamugiza ukuri voilà urumva tugafashanya jewe nawe urumva resa sasa yo kuja gukaya ngo imibano muhira mu gihe no muri iyo relation muri kumwe navyo nebiri faisable ivyo bintu bazo wavuze ariko ico ndavuga ni iki hariho de comportement rero umukobwa ashobora kuba yo guhisha imyaka n'imyaka mu nyuma ukazoza kuyibona uraziga ndakubwire ga ntuze uraziga ndakubwire ga mon frère. On ne peut pas toujours laisser une fille ou un garçon que vous sortez ensemble ngo uko rabonye akantu udasiporta bajya bose bagize ama mariage ubona bamaze n'imyaka 20-30 ntibagiye basiporta ibintu byose vraiment dufashanye gutahura tu n'auras jamais quelqu'un qui n'a pas de défaut insupportable c'est juste que la capacité de supporter dépend de chacun nico gituma nka wewe wonye arico vraiment mvuka umutima wawe utogira wokireka mugaba hari wundi yo mukunda abonye ico kintu akumva umengo yokibana naco yokijera kikazohera donc ça dépend de chacun ico vuze nico mugabo nta muntu yagize mariage n'umuhundi abona yuko ata défaut nimwe afise. Alors hari ico Marielle yavuze ngo ubuntu uri kuvuga iki en fait Marie ubuntu c'est quelqu'un umuntu afise ubuntu. Un peu de mots, si je le dis en français, peut-être c'est là où peut-être que tu comprendrais beaucoup plus. C'est quelqu'un qui s'efforce, qui te respecte et qui se respecte. Qui ne fait pas des dégâts publics ou des dégâts qui peuvent blesser les gens. Qui respecte sa personnalité et qui respecte ta personnalité. Ça va dans ce sens. Là-bas, c'est quelqu'un qui ne déconne pas dans la vie. Je ne dis pas qu'il n'a pas de défaut, mais qui ne déconne pas, qui ne fait pas des erreurs publiques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, il n'y a pas de standard, c'est un baromètre individuel. Ça dépend de chacun, oui, tout à fait, il n'y a pas de standard, ça dépend de chacun. C'est ce que le gars en bas de toi, akavuga ati hariyo umuntu afaba afise nka caractère cyangwa ingeso umva yuko tokwakira. Ça dépend de chacun. Mugabo hariyo basa abantu bafise indero, bafise ubuntu basi uvuga uti nagira amaherere quand même arafise ma valeur atatu ane atanu noba nkunda. Ça dépend de chacun. Et aussi il y a un problème, hariyo abantu batazi nico bashaka, batazi kudéfinir ça. Qu'est-ce que je veux de la personne dont je veux faire une relation sérieuse? Qu'est-ce que j'attends de lui ou d'elle? Qu'est-ce que j'investirai en lui ou en elle? Ibyo bitaraba défini usanga umuntu aguma joa na ma référence afise. Alors hari ikibazo cya munsi seconde. Okay, ntabwo jewe ari ikibazo kirekire ahubwo ni nkukunganira. Ijya mbere wavuze ati hari abantu bakora sexe kugira ngo binezereze canke hari ibindi bashaka. Seconde inge gato we ntumenyere ikibazo cyo kugira sexe mu bakundana waje ngo ni bibi canke ni byiza. C'est ce que tu avais dit? Ouais. Alors, peu importe, urumva fatiye alors ça dépend de chacun, ça dépend indero twabayemo, ça dépend ya conscience y'umuntu, ça dépend des principes z'umuntu. Hari abantu babona ko biri normal, hari abandi babona ko mengo ni dega navyo yokora. Je ne peux pas entrer dans ces détails de dire que c'est mauvais ou pas mauvais, ça peut dépendre de chacun. Et surtout iyo mukundana n'umuntu akaba atabikunda laisse, force pas. Hari n'ubundi akubwira ati ahubwo tutabikoze n'ikinyereka ko nkunda nahone gusa fais attention à ne pas entrer dans l'overdose de la chose, muje muri dépendance de la chose. Donc je crois que ça dépend de chacun, de la sensibilité de chacun. Je ne peux pas répondre d'une façon concrète parce que juger que les rapports sexuels avant le mariage c'est mauvais ou pas mauvais, c'est ta conscience qui te dictera ce que tu feras. Voilà. Seconde. Ndashaka kunganira kuri ibi iki kibazo cya ntumenyere yabajije. Je nuse ko yabajije ngo umukobwa ushaka kubana nawe donc kuba uri kumwe nawe dans 2 ans akaguhisha ibiki n'ibiki. Ntumenyere je ngira
abantu bari ngaha ngira harimo abantu bamaze guca muri experience. La vérité c'est que niba ukunda umukobwa nawe akagukunda na Beningira yogira ica bivuze ko abakobwa ntiduhisha cyane iyo niyo umuhungu ariko aragira ara pretendinga ko agukunda atagukunda usanga wiguruye ukamwiyereka wese. So Jesse numvaho umukobwa yo guhisha ikintu afite umukobwa kugira girinda guhisha nuko hari hakantu ba waramukoreye gatuma ariko araguhisha. Ariko la vérité c'est que umukobwa n'umuntu wa mbere yirekura gusumba umuhungu. Sinzi nimba ngaho wumva bitomo ivyo onye wari wabagiye. Oya sebo nibaza ko niyo ajutanze irashobora kuba ari amaka ameze uko nibaza yuko ça peut arriver akakwiyugururira si bose peut-être mugabo il y en a des cas. Alors seconde on peut aller vite ugado ijambo abandi. Ego nshaka nkoroke kugira abandi baduke kubera ari abasavye ikibanza. Hariho rero ikintu bavuze ati hariho abakora rapport sexuelle kugira ngo binezereze baryoherwe bagire gute. Nagomba mvuge ku ruhande rwacu nka twebwe abakobwa twebwe tujya gukora ibintu twateguye baje tukamenya ati ngenda nambaye sous-vêtement imeze uku soutien gorge imeze uku ngenda nsuku ngenda meze uku ariko kurure ku ruhande rw'abahungu canke abapapa bobo bibarimwo wewe ubikenere ntubikenere bobo bibarimwo ariko twebwe ni ibintu turinda guprepara twavuga ati ngenda meze uku nambaye uku nduko. Hariho ikindi naco yavuze ati mumaze kubana ugasanga hariho utudefo umuntu ni munini kuvuga ngo umumenye wese biragorana ariko mu gihe wamaze kumenya utwo tudefo mwamaze kubana haca haba ikintu cyitwa tolerance kandi nibaza ko mwamaze kubana irya mbere muba mwarakundanye kandi umuntu umukunda ntacu udakora ngo yishime mu gihe utwo tudefo rero tubonetse gerageza utorere kuko n'ubundi waramaze guhitamo mwabanye vyaheze na uri bumushire na ari bugushire irifo rero kutwo tudefo udutorera parce que none ko mukiri kumwe muzoshirana hehe kandi kindi naco erega nawe uri umugabo hariho amadefo yiwawe kandi nawe si kuvuga ngo uri umwiranda kandi nawe nyene si umwiranda mu gihe rero hatabaye tolerance uca usanga biriko biragorana cari turashaka kuvuga kandi chambisa abandi badogo ukeneye kuduga bankorore bakoze cyane niyo ninererano utanze bose ashobora kumva à partir de ça. Ok, je peux recevoir d'autres questions concernant cette vie relationnelle et sexuelle. Dushobore kungurana ubwenge. Ok, hari ibibanza bibiri abafite ibibazo bashaka kubaza barungike request. Genda afise ikibazo mubabari. Beni hari abantu bakunda kuvuga ngo abahungu ngo baracitinga gose kwa ubundi nakaca avuga ngo umuhungu Amin guca inyuma aba partners babo. Okay. Ubundi aca avuga ati ngo umuhungu ngo umuhungu ngo niyo natire yiwacu abahungu sinzi ko ari ivyo shaka numve ko ari ko bisigurira nkabitahura tumuhungu guca inyuma kuja mu bakobwa benshi ko ari natire y'abahungu. Mais écoute, il y a certaines abarundi turafise culture yuko yugutana kwa makosa mugabo gasangana makosa dusangiye twese nimba abahungu ijana bagira infidelité nuko bayikora n'abakobwa ijana. Exactly. Nimba ari abagabo ijana bagira infidelité nuko bayikorana n'abagore ijana. Wese turimo. On est impliqué justement. Par contre, il faut savoir les causes de l'infidélité. Dire que ce sont les garçons qui font beaucoup. Est-ce qu'ils le font avec les arbres et les animaux? C'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est ça. En fait, le voisin Yuko. Par contre, il va te dire quelles sont les raisons zituma abantu bacana minyu. C'est ça. Ariko Beni nta gushiriyemo. No kuvuga umuntu w'umugabo yubatse
agiye aciye umugore wiwe akaja kuryamana n'umukobwa atarubaka je nibaza ko amakosa tutoyashira ku munzani wowe yaciye umugore wiwe yarenze ibigo tubibwe no mu kirundi kimeze neza n'uwo donc n'uwo okay nivyo baryamanye n'umukobwa mugabo vraiment nivyo ntidushobora kubishira ku munzani mwe tuvugisha ukuri nivyo yaryamanye n'igitsina gore mugabo si umugore nkaho yaba yamuciye inyuma abagabo baciye inyuma abagore babo bakaja kuryamana n'abagore baciye inyuma abagabo babo aho twobishira ku munzani. Ma belle, la fille qui va faire ça, la fille avuga gusambana n'uwo mugabo agiye guca inyuma umugore wiwe arabizi mugabo urumva nta engagement wewe yigeze afata hariho erega twe turiko turavuga muri wewe tikwake Brian tikwake kuba tararongogwa arivyo bijustifya ko nabona ta partie sinavuze ko atakosa yakoze mugabo niyakoze ntitushobora gufata mu iryo kosa ngo turinganishe niyo y'uringanisha no mugabo bose bakoze ikosa kesa swa Maria upa les conséquences gusa nizisa umugabo yabikoranye n'umukobwa w'umuseribateri cyangwa akabikora n'umugore uyubatse ahandi bose bakoze ikosa naho les conséquences zitari zimwe. Hari ikindi kibazo jewe mfise kama bariko baravuga ngo abagabo ngo umugabo arashobora kuzoguca inyuma ngo washaka akaguca inyuma n'abagore 10 20 30 je sais pas ngo mugabo ngo akaguma gukunda gute wofata umuntu ukamusha inyuma hanyuma ukaguma umwemeza ko umukunda je ico kintu rero ntemera na rimwe. Ndashobora gutanga ijambo ari umuntu afite inyishu kuri ico parce que il y a des choses je nibaza ko utagikunda umuntu wumva bitakurimwo nta mpamvu yo guhatiriza urarekura ukamureka akigira mugaje ivyo ni kuri twege tuba tukiri abajene utaramushikana mu nzu kububatseho ivyo bivuga bubatse je kuri twege kuri kote yiwanje nk'umujene y'ibintu bitarimwo ndarekura ni naco no hinura abantu abajene bagenza ariyo ka y'umugabo rafa passe ninga muri convention center y'Ikigali ariyo umugabo yeko arambwira ngo jiwe ugasitoka gahabara kiwanje ngo karanyenerva ku buryo bwaho nuvume ngo nobigira umugore wo mu nzu donc urumva naca hanze arazi ko afise umugore wo mu nzu ashobora kumukura donc uba gukaranyenerva ku buryo bwa nuvume ngo nokareka ku mugore wo mu nzu umwene noka donc alors je vais te dire il y a des détails zo mu rugo nashobora kuvugira ngaha kugira sinere umutima uhagaze abatararongora ngo bayivemo. Umugabo arashobora kuja hanze akunda umugore wo mu nzu birabaho n'umugore arashobora kuja hanze mugabo le risque umugore agiye hanze kenshi ya de forte probabilité kwa jana y'umutima ya de forte probabilité namwe mujana amaguru abagabo bajana amaguru gusa umugabo arashobora kugira sex atamuri rimwe none tujana byose beni aho nande beni kuvyerekeye ico nyene beni kubera iki kenshi iyo umugabo afashwe yasohotse urugo hama umugore nagafatwa yasohotse urugo umenga umugore yagose gusumba umugabo navyo biva kuki? Ça c'est culturel, ce n'est pas justice. On a justice irimo. Ndabizi yuko iyo umugabo yaciye unyuma, iyo umugore agiye kwiramata mu nshuti ati umugabo waje aramvanga jewe Jeanne Mare uzamva mubwira ngo wihangane ngo umusengere ngo bizohera iki. Umugabo agiye kuvuga ngo umugore yamuciye inyuma abandi bagavuga ati kubita ubwo kugeza arasubize wabo. Donc urazi kintu kimwe Beni urazi ivyo bintu murabica amazi ariko kenshi Ninge gatoya amanda kenshi uri kusuzuguza umugore wawe ngo manda ku jembo nmenga wabiciye amazi uvuga ngo kenshi umugabo ngo arashobora guca inyuma umugore ngo ariko amukunda ariko hari ikintu mwibagira muba muri ko musuzuguza umugore wawe uri kusuzuguza umugore wawe ngo manda kubwira igituma iyo ugiye hanze uwo muntu ugiye umuciye uwo mukobwa ko benshi ari abafata umwe nkuko yari yavuze ngo agahabara kanje urumva nukuvuga uwo mukobwa acatangura kwiyumvira wewe ko ari wafise ko se valeur kurusha wa mugore wewe wo mu nzu
akaca atangura kuvuga ati je hariho ico mfise andonderako kirusha urya umugore wiwe ku buryo hariho n'abashobora gufata telefone amaze kumenya telefone y'uwo akamutelefone Bria, tu peux me une chose. Peut-être Ario détail nashatse kujamo. Hari imvo zishobora gutuma umugabo sishatse kuvugira abagabo. Ndiko ndakubwira suri de vérité zibaho. Hariho umugabo atabashaka gusambura ngo usanga umugore yamamye na sex iminsi yose mu nzu. Kandi n'umuntu akaja kwirondera hanze mugabo ivyo mu nzu agakurikiza ama obligation kandi amwima sex. Je nagira ko kuvyo biyano urumva wabize mu mutima cyane. Donc ni kuvuga hari inyifato abagore bagira mu nzu zidiscrimina le respect de l'homme ituma umugabo aja kurondera sex y'ahantu yumva ko yubashwa. Umugore nawe ntashobora gucamo umugabo parce que umugabo ntari capable. Par contre, il y a d'autres raisons zishobora gutuma n'umugore amuca inyuma. Et donc, les deux côtés zirashoboka. Rero pour dire yuko hari umuntu ashobora kugenda guca hanze uwo bubakanye aza kurondera ikintu ataronka mu rugo mugabo sans toutefois se séparer avec n'uwo munzu. Ivyo ni ibintu biriho biragoye kwakira mugabo umenye ko ce sont des vérités qui sont là. Il y a même des milliers de cas de situations. Ça fait plus de 10 ans que je fais des entretiens avec les mariés. Là, je vous épargne les détails. Quand il y a des horaires, il y a infidélité. Ça va être divorcé. Ça va être marié, ça va être cool. Et alors, il va dire, on a fait 30 ans de mariage, a fait une expérience de 15 ans d'infidélité. Vous pouvez, il y a une autre vérité que vous devez réfléchir qui fait que là où il y a déjà hanze atigeze aturuka abana ibyo wubatse ndashaka ndakubariza aho nyene bakaba babiyanze ivyo bintu c'est peut continuer marié c'est ça en fait ibyo wubatse abana amaprojet bafise urashobora mubabarire ico nyene marié ariko aravuga Brian mais juste que shaka kukwereka wewe wabishizemwo sensibilité nyinshi mugabo hari ama vérité ushaka nituje kure nos parents nos propres parents ce sont des infidèles de carrière mugabo nta musi wari mwe bigeze batabavyeyi oro bajya barafise ama situation bajya babaza mama wawe yafise ama histoire nka Emilio Saazi uravyumva mugabo diri yuko umugabo ashobora kuja hanze mugabo ntasambura urugo hari ukundi kuri kujanye n'urugo ngaha dutegerezwa kurefresha ku yindi live izoba peut-être reka gusambura Ben kuko benshi abagabo kenshi iyo bagiye kugira ashobora gukonvenka uwo mugore amubwira amabanga y'urugo nuko bimeze amubwira ngo umugore ntampa uriko urasunzuza wa mugore ntampa agira gutya na gutya Lia, pour éviter, pour finir avec cette question de mariés. Ça, c'est d'accord. Une fois pour toutes, je suis contre l'infidélité. Je suis contre et 1000 fois contre l'infidélité. Mais c'est juste que je suis réaliste avec les causes qui sont à l'origine de l'infidélité. Nous avons le travail d'aider les gens à sortir de l'infidélité. Si je veux avec étiquette de jugement, c'est très déconseillé même une déontologie de counseling. Donc, je suis contre l'infidélité. Mugabo, les causes actuelles zituma abantu baja muri infidélité nizo dukeneye kubanza kwanaliza sans toutefois kubishiramwo émotionnalité nyinshi mugabo tuvyafronte avec une analyse scientifique yo gushobora kuzofasha les générations à venir ni kuzoshobora kwifasha wewe nyene umenye ce qu'il faut éviter dans ce sens. Alors hari ama détails rero nashaka ko tujamwo ngaha kubera yo avatana ama polémique agasanga iyi live iheze tugiye mwishavu mugabo mumenye yuko l'infidélité nimbi je suis contre ça
muga mumenye ko c'est un rituel yatangiye kuva ku bavyeyi bacu chromosomique ahubwo umwe wese akeneye kumenya qu'est-ce que je peux faire pour que ma génération n'uruvyaro rwanje biruzoje muri ivyo bintu. C'est ça qui est important. Voilà. Mugabo urumva ko Beni bikenewe ko umuntu ashobora gutanga icigwa c'ivyo bintu kuko tous les mariages majorité ya mariage zose zasambutse kubera ivyo bintu. Si umwe si babiri si batatu. Ndemeye Divin uzotegure live kuri kila samedi prochain kuri infidelité gusa. Ico nta kibazo kandi aho twomara amasaha kugira ngo n'abajene bashaka kwimanya bamenye icyo bazoba binjiyemo. Samedi guhera sambiri zo muri Europe. Kubera ko onye bazofashije n'abajene bagomba kwimariya bamenye ikizoba azoba yinjiyemo. Niba twebwe twaraguye mu mporero abari inyuma natwe ntibaze bagwe mu mporero. Okay, reka tubandanye kuri isi. Ariko kandi mukwiye kumenya ko iyo umugabo yashatse kuguca inyuma abikora uko nyene atitaye ngo hariho udufoto utuna turiya mu rugo tutagenda neza. Hariho abagenda uko nyene nk'ibisi. Erega wagiye kuguca inyuma no kuvuga ko atwara ubutunzi bw'urugo ari bwatwaraje cyane. Nuko tagiye kumwereka amaso imeza afise ngo kugira ngo acamwe gacu bajyamana. Andre umugore wo mu uretse ko n'abafata tike y'indege kugira baze kuraba bahabara ngaho i Buraya. Mwe hari ibintu mutazi bigera kure gose. Yasize umwana hari ariko arondera minervare ariko arondera amatike yo kuziburaya kurondera umuhabara. Ni ibintu bigera kure byafekta na ekonomi y'urugo. Okay, Mori. Ibyo bintu urakwiye kubigisha kugira ngo bifashe abari kuko n'abana bacu birabatera ikibazo mu mitwe. Okay.